ibi bari mu mwebwe mwari mukwiye kuba muzi cyangwa murwanya. Uzi kubwira abantu ukajya mu bantu ukababwira ngo murabizi, nimuze mujye mu nyoboke, narabonekewe nabwo yuko bizagenda bitya, mujye mwurira ibiti, mujye mu mashami yabyo, kubera ko igihe wazamutse ubwo buri hafi n'Imana, ubwo wazamutse wagiye rega ntabyo mpimba. Abungere benshi bagendera ingo z'abakire kubera Imana yabo yabaye inda, bagomba kujaho basanga ibisorori 6 8 by'indi, babagaburire bahage baturimibe bace babesha ngo Imana ivuganye natwe aka kanya. Bivuganye Okay, ndongeye kubaha ikaze kuri channel yacu Mr Julius 257. Ndabahe mwiriwe, ndabahe mwaramutse bivanye naho muherereye. Hama mubarire ni video ndongeye kwikora mu ijoro kukubura umwanya gusa. Turi kugiye cy'isaha saa 6 z'ijoro na 33. Imagine frame ariko nta kundi. Okay, reka tugire ku nk'umuryo w'isahira. Ni sharp bwacu nk'umwanya wo kuruhuka kugira dusinzire. Siko none sharp. Let's go. Uyu munsi ndabazaniye iki? Ndabazaniye video ya Isidore Mbayahaga. Mumvirize ibintu yariko yigisha. Nukuri Isidore Mbayahaga Imana imuhezagire. Ibintu akunda kwigisha bitandukanye n'ibyo abandi bakunda kwigisha. Mumbare ndi kumvuga buke ngaha kuko hari abaryamye ngaha inyuma ndahava ndabavyura nabane ko ndabasakuza. Okay, ibintu akunda kwigisha biratandukanye n'ibyo abandi bakunda kwigisha. Umvirize ningene yavuze ku bungere bitwaza inda. Hama kashabaza kuvuga ngo Imana ivuze huzuye amafiriti bo hama tutabarambiye reka manze mumvirize ukuntu yakubise nyene ahababaza hage nyene, reka manze mumvirize kwanza ntarabarambira twagiye. abungere benshi bagendera ingo z'abakire kubera Imana yabo yabaye inda, bagomba kujaho basanga ibisorori 6 8 by'indi, babagaburire bahage baturimibe bace babesha ngo Imana ivuganye natwe aka kanya. Bivuganiye izaranye mu ifiriti uriye. Imana idufashe. Nico gituma benshi bashiramwe n'inyigisho z'iterabwoba kugira ngo ibyo bashaka ko mubaha mubibahe, atari uko umutima wanyu vyemeye, ariko kubera mutinye imibembe babahenze ngo Imana igira basuke kubera mutabahaye wapi. Okay, ndibaza mwumvise Mbayahaga. Ico nshimira Mbayahaga, hari ukuntu inyigisho ziwe atagunda gucisha ku ruhande, yigisha direct, ntiyigisha kugira ngo aronke abanywanyi ngo amukurikira benshi bibiki nyene, ni akubitiraho. Ugomba urisanga mugomba ugasohoka, ugomba ugatanga iryo shikana, ugomba ukareka. Essentiel nuko ijambo ry'Imana rica ukuri guca aho kwategerezwa guca, ntatinya ngo abakirisi bo muherako. Iryo jambo ry'Imana riba rikenewe. Imagine na President Kagame sigaye atahuri, hari Bibiliya nakoresha nibe ntagenda yumviriza. Muumvirize. Ibi bari mu mwebwe mwari mukwiye kuba muzi cyangwa murwanya. Uzi kubwira abantu ukajya mu bantu ukababwira ngo murabizi, nimuze mujye mu nyoboke, narabonekewe nabwo yuko bizagenda bitya, mujye mwurira ibiti,
mujye mu mashami yabyo, kubera ko igihe wazamutse ubwo buri hafi n'Imana, ubwo wazamutse wagiye ntabyo mpimba. Mungu wangu. Respect Kagame, respect FM. Ndabuze n'ukuntu bavuga vrema yarasobanukiwe. Ibi bya Kagame karakantu gaciye muri katubandanye na Ezra Mbayahaga. Nicyo gituma benshi bamenye ukuri mu nyuma bakomereka bagaheba n'isengero, kubera baryamburiwemwo, baribeshewemwo, abandi barisambanirijwemwo. Ubiza abagore mu masengero mwamwe umenga ubwonko bwabo barabutaye, bamwe bagatwarayo n'amada bakaja kubesha abagabo babo ngo n'abana babo, kumbe n'abana bibi bintu byitwa ngo n'abakozi b'Imana, kumbe sibo. Nasanze hariho abungere kuri wa munsi bazokwisanga kuri ya liste tubona mu byahisho Yohana 22 ku murongo wa 15, basange bari kuri ya liste, kuri liste y'imbwa, abarozi, abandi abasambanyi, abandi bisuma, ibishakanye, mwabagenda n'ibiheko, abasenga ibigirwamana, kubera yavuze ngo abana bo numvise igihe kimwe baryamye bagiye gusambana ngo bagiye kure, noneho nimba uwo mugabo yanywa itabi agasogoto ntiyakazimya neza, imateri irafatwa mu ijoro baryamye, babonewe umunyenga bararyamye, umunyenga w'ibyaha, hanyuma imateri irafatwa barasha, baja gushiduka imateri ikibahirako, noneho inzugi ziyugaye bapfira ari babiri. Oya ni wihane, ahubwo uca umwandiki uvuga uti tu have nabihevye, mvuye gukizwa. Imashimwe cyane bantu b'Imana, guhunga icyaha n'umwanya ucumva imburi y'Imana, ukikirima avuga uti akaryo naka. Mwe mwahagutse mutera intambuko muze dusenge Imana. Abantu benshi baryohewe n'ibyo, Imana dufashe. Hari uwundi muntu nawe avuga ati naje ndaje pe, ndaje nihane, ariko abungere babi aho muri mwumve, Imana yavuze ngo ntizobahebera intama zayo ngo muzigire uko mushaka, izozi ziragirire mugabo namwe. Imana dufashe cyane ngo muzobona ibara. Nta wundi ari ngaha avuga ati nanjye ndafise icyaha kimboshe, nanjye ndagomba uno munsi gusengera. Maze iminsi mfise amavideo amaudio y'abantu benshi bandungikira, ahubwo nta muntu yorondera ntuzeye yomfasha vraiment kugira groupe y'abantu bashaka amaudio kweli, sivyo audio, kuko hari abantu usanga badashobora kugura ama smartphone, bumviriza ubutumwa kuri audio gusa yibere mu murima. Maze iminsi bantu bivuga ati turungikire audio, twarakize, ijambo ryanyu ryadufashije ibinibi benshi cyane, mugabo jewe nkasanga izo audio ntazo mfise. Hogira umwe rero atanga inomero yiwe, bajya mu buhinga bw'ivyuma bahije gukora video bagacabaga audio nawe, kugira ngo uyirondeye tuje tumugaya tuti ja kuri iyi groupe bagushiremwo uzurumva ubutumwa bwiza, nawe uzobabwiza ubutumwa bwiza. Cedric ndabona yadugije hariya, ucu bikora. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ni ciro twirabamwe tukimenya. Muve hasi dusenge abatagatifu, aberanda muve hasi. Abantu batagira icyo bihana na kimwe, haguruka. Hama bisigaye mwakoze kudukurikirana, ndibaza hasho watahuyemo. Hunga icyaha, nuko hunga icyaha nta yindi ntumbero, hunga icyaha. Ibyo bindi navyo bitangaza ngo ibiki nibiki, na shetani arakora ibitangaza, n'abapfumu barakora ibitangaza, bafise bakurikirana benshi. Igikuru hunga iki icyaha, uhunge icyaha. Okay, hama bisigaye naho utaha, ntiwibagira gukora subscribe, s'abone na comment arico baza. Muga abatukana vrema si vyiza, ilifo yuko uvuge wandika commentaire wabanje kukumviriza ico nashase kuvuga. Je nta muntu ndaha vrema ni just entertainment. Okay, naho utaha. Ciao, turabakunda mwese.